Bakunzi twamadusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gitabo c'itanguriro igice ca 37 cose ni kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 36. Ni gisomwa kivuga ngo indoto za Yosefu. Turasoma muri Bibiliya nshasha yahinduwe mu bihumbi 2018 gushika ubu mu Kirundi dusaba Bibiliya zibiri yo mu gihumbi kimwe amajana 1967 n'iyubu mu bihumbi 2018. Bibiliya kera iravuga ku mutwe w'amajambo handitse ngo inzozi za Yosefu, ariko muri iki gisomwa gishasha turasoma ngo indoto za Yosefu. Igituma tuhasoma nuko mu gisomwa giheruka twasomye mu itanguriro igice ca 42 tuvuga ijambo rivuga ngo ibuka za nzozi canke ibuka za ndoto, tuvuga ku ndoto za Yosefu na bakuru biwe. Reka tubasomere ivy'izo ndoto ku batari babizi n'abahora babizi, tubibutse nk'uko twama tubivuga ngo hahiriwe abasoma, hahiriwe n'abumva amajambo yo muri iki gitabo. Kandi tuboneho kubashimira ingene mutwandikira mutubwira ibyifuzo byanyu, ivyiyumviro byanyu n'amasengesho n'intahe. Imana ibahezagire cyane. Reka dusome kandi muhezagirwe n'iki gisomwa mpemu yera abayagishe kandi abahishurire. Itanguriro 37 umurongo wa mbere. Umutwe w'amajambo handitse ngo indoto za Yosefu. Yakobo aba mu gihugu se yabayemo ari nyambukira, nico gihugu c'i Kanani. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo nibi: Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase, kandi yama barira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yafyinisha Yosefu kuruta abana be bose, kuko yamuvyaye ashaje, amubaririza umwambaro muremure w'amabara. Bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha bose, baramwanga, ntibaba bakimuyagisha neza atari ukumutera imiragwe. Yosefu arota indoto, azirotorera bene se, barushiza kumwanga. Arabara ati ehe nimwumve ivyo narose. Narose dutekera imikama y'ingano, umukama wanje urivyura urahagarara, maze imikama yanyu iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bati aho ni wowe uzotuganza, ni wowe uzodutwara? Izo ndoto ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiza kumwanga. Yongera kurota izindi ndoto, azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi ndoto. Narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo ndoto ni ndoto nki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe. Bene se amugirira ishari, ariko se azigaba ayo majambo mu mutima wiwe. Maze bene se baja kuragira umukuku wa se i Shekemu. Isirayeli abarira Yosefu ati harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Ehe ngwino ndagutume kuri bo. Aramwishura ati ntuma. Aramubwira ati genda urabe ko bakuru bawe bari amahoro, n'umukuku ko uri amahoro, uheze ugaruke umbarire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya c'i Heburoni ashika i Shekemu. Ariko arazimagirika ku misozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza ati urondera iki? Aramwishura ati ndondera abo tuvukana, ntabara undangire aho baragiye. Uwo mugabo aramwishura ati baravuye ino, kuko numvise bavuga ko bagiye i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamubona akiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati nguriya karosi araje.
nimuze tumwice tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ko igikoko c'inkazi camuriye, tuzorabe indoto ziwe ingene zizoshika. Reyubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arabwira ati tureke kumwica. Kuba atazi inkuru zo muri Bibiliya, Reyubeni niwe mwana w'imfura wa Yakobo. Kandi ntimuvishe amaraso, ariko mumutere muri urugobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kw'amaboko, ko ari kugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamwambura wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, baramukwega, bamuterera muri rwa rwobo rwimbiwe kubikamwo amazi, ariko rwari gusa nta mazi yarimwo. Baraheza baricara ngo barye. Bunamuye amaso babona umurongo w'Abishimayeli bavuye i Gileyadi, bari n'ingamiya ziremetse imibavu, imiti yo gusomora n'isenga, babimanukana muri Egiputa. Yuda abarira abo bavukana ati, vyotumarira iki kwica umuvukanyi wacu no kumuzimanganya? Nimuze tumugurishe kuri barya Abishimayeli, amaboko yacu ntamukoreko, kuko ari umuvukanyi wacu, tukaba urugingo rumwe. Baca baramwumvira. Muri Bibiliya ya kera avuga ngo tukaba turakara kamwe. Baca baramwumvira. Hahita Abamidiyani b'abadandaza bakwega Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugurisha n'abo Bishimayeli amahera y'ifeza 20. Bashora Yosefu muri Egiputa. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atawukirimo, yitaburira ko impuzu ziwe. Asubira kuri barumuna biwe ati, wa mwana ntawukiriyo, none jewe nkwigwa hehe? Bakira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka mu maraso yayo. Barungikira se wa mwambaro muremure w'amaboko, bamutumako bati, uwo mwambaro twarawutoye, raba koba uw'umwana wawe canke atariwo. Arawumenya, aravuga ati, ni umwambaro w'umwana wanje, igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe nta kindi. Yakobo yitantamura ko impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Abahungu be bose n'abakobwa be bose baza kumuhoza, ariko yanka kwirurwa, ati, nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira. Nuko se amurira atyo. B'Abamidiyani bashikanye Yosefu muri Egiputa, bamugurisha kwa Potifari, icegera ca Farawo yaganza abamucungera. Imana ishimirwe iki gisomwa. Hari vyinshi twosobanura, nagiye mbona vyinshi, natanga ingene babaza impene kugira ngo bahende se. Ca nibuka inkuru y'ingene mama wa Yakobo yabaza impene, akamwambika urushato kugira ngo bahende Isaka se wa Yakobo, bavuga ko yoba ari Esawu. Twibare cane ivyo dukora muri iyi si, hari igihe bitugaruka canke bikiura mu bana bacu. Imana itubabarire kandi turinde mu nyifato yacu. Hari vyinshi nagenda araba, naravye inkuru ya Yosefu, ingene ubuzima bwe bwahindukiye ahantu hitwa Idotani. Idotani rizina n'ubwa mbere riseruka muri Bibiliya. Nibwo bwa mbere turisoma muri Bibiliya yose. Idotani bitangura kuvugirwa ngaha mu gitabo c'Itanguriro igice ca 34. Idotani abiga ivya Bibiliya bavuga ngo isobanura ngo amariba abiri. Sinzi ico bisobanuye, mugaha Idotani bamutaye mu kinogo. Je ndacita ikinogo c'ugutabagwa. Kumbure vyasa no kumugirira nabi, ariko ndavyita ikinogo c'ugutabagwa. Mwene data, ari ibintu bigushikira ukababara, mugabo bikakuviramo gutabagwa.
mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda umurongo wa 23 gushika kwa 25 turabona inkuru yo gutabarwa kwa Sawuli yahavuye yitwa Paulo bamuhiga ngo bamugirire nabi. Handitse ngo haheze iminsi myinshi abayuda baje inama yo kumwica, maze Sawuli amenya inama yabo bamutegera ku marembo ku murango no mw'ijoro kugira ngo bamwice. Maze abigishwa biwe bamujana mw'ijoro bamucisha ku ruhome rw'amabuye bamwururutsa ari mu giseke. Uyu yatabariwe muri iki kinogo, Sawuli ariwe Paulo atabarirwa mu giseke. Hariho uburyo Imana yama igutabara, witege gutabarwa kuhoraho. Nje mvuga ngo ikinogo canke urwobo rwo gutabarwa. Aho i Dotani dusubira kuhabona mu gitabo ca kabiri c'Abami igice ca 6 ku murongo wa 13 kubandanya. Ni inkuru y'igihe Abasiriya batera bagomba gufata uwavugishwa n'Imana Elisa. Hama umukozi wiwe avyutse mu gatondo asanga bakikujwe n'ingabo nyinshi zije kubafata. Agira ubwoba, barira shebuja ati turapfuye. Shebuja aramubwira ati ntutinye kuko abatukikuje basumvya abo. Amaso ye arahumuka abona imikogote n'amafarasi n'ingabo nyinshi vyaka umuriro. Ndakwifurije Dotani yo kubona ugutabarwa kwawe. Kandi aho niho yahumuriwe, abona ivy'amaso asanzwe atabona. Mugabo aho niho abansi ba Elisa n'abansi umusavyi wiwe bahumiye, ntibasubira kubona, bajanwa ahandi batazi. I Dotani bisobanuye vyinshi. Kumbure nawe urafise i Dotani hawe, uhoraho agutabara. Ego i Dotani harababaje kuko niho Yosefu yamburiwe impuzu se yari yaramubaririye nziza. Impuzu bavuga ngo y'amabara menshi, muri Bibiliya ya kera bavuga ngo y'ikiyoberane. Baramwambura ahambarirwa ubusa. Kumbure yahambikiwe impuzu y'ubuja aho bamugurisha kuri abo Bamidiyani. Mukundwa, ubuzima bwawe bwaba bwarahindukiye i Dotani, bwaba bwarahindukiye ahandi sinzi. Aho niho yakuriwe i Kanani mu gihugu ca se iwabo, akajanwa Egiputa mu mahanga. Sinzi aho ubuzima bwawe bwahindukiye. Mugabo ico ngomba ndakwarire, witege gutabarwa kuhoraho, witege guhindurirwa amateka n'uhoraho nkuko yahinduriye Yosefu. Aha baravuze ngo turabe ico indoto ziwe zizovamo. Aho twasoma mu gice ca 42 twarabonye ko Yosefu yabaye umuntu ahambaye, yibuka za ndoto, yibuka za nzozi. Imana ikugire neza, wihangane, kuko mu Baroma igice c'8 umurongo wa 28 handitswe ngo turazi neza ko kubakunda Imana vyose bifataniza hamwe kutuzanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Nkundira ndakwarira aka gakuru k'abantu babiri ngo bariko baragenda mu bugaragwa. Hanyuma mbere ko baja mu bugaragwa, umwe yari yagize ivyago yitema urutoke. Ngira bariko baratema inkwi canke ibiti canke ikintu sinzi. Hama umwe aza kwitema urutoke ruracika. Mugenzi we aramubwira ati vyose bifataniza hamwe kutuzanira ivyiza. Wa undi yacitse urutoke ntivyamunezera, ntivyamuhimbara, arababara, arakabika mu mutima. Hanyuma baza kugenda, bari mu rugendo baja mu bugaragwa, bagira inyota. Bombi baja kuvoma amazi bururutsa y'umugozi. Vyasaba ko umwe amanuka n'umugozi akavoma, akazana akanwa hanyuma akaca agaruka. Ntibari bafise ico bavomesha. Wa undi yacitse urutoke atangura ko ari we yuruka. Mugenzi we aramwurutsa, amanuka mw'iriba, aranwa amazi muri ca kinogo, aca aravayo. Wa undi akomeye atacari aba ari we ya kabiri aja muri ca kinogo. Mugenzi we aramwurutsa ku mugozi, ashitse mu kinogo aranwa amazi, abona ati nahejeje nduzo. Undi atoya, guma ngaho
byose bifatanizamo kutuzanira ibyiza, kuko yari yarabitse inzigo, yari yarakabitse mu mutima, amurekerayo. wa undi acitse urutoki aca arigira. Bahura n'abantu bagenda barondera abantu ho kudandaza babaja, baramufata bamujana aho muri ico gihugu hari hakiri abami. Hanyuma bamushikanyeyo, umwami aramwanka, aravuga ati sinshaka gukoresha umuntu acitse urutoki, jewe nkeneye abantu batagira agasembwa. Amurekura uko, babandi baca baramurekura ati genda tuve mu maso, umwami yakwanse. Aca ava ngaho yirukanka aja kuri ca kinogo, akurayo mugenzi we, aramubwira ati ndatahuye ko byose bifataniza hamwe tuzana ibyiza, kuko iyo tuza kuba turi kumwe nawe bari kukugirira nabi, bari kuguhindura umuja. None ndabitahuye, umbabarire, nari narakugiriye inzigo. Mukundwa, sinzi ibyo ahuye navyo mu buzima, umenye ngo uhoraho agufitiye umugambi mwiza, naho haroba agufitiye umugambi mubi, kuko ubugingo bwawe bufiswe n'Imana mu kiganza. Imana iguhezagire, urakoze kudutega yombi, kandi ubandanye gusoma Bibiliya, ugende usaba mpwemu yera ngo uronke ihishurirwa. Ntuyisome gusa, kandi ntusimbe ahantu ngo narahasomye, kuko hama hariho ihishurirwa. Ubugingo bw'abakristo bugizwe n'ihishurirwa no kudekuvura no kuvumbura ikintu gishasha. Imana iguhezagire cyane kandi kugirire neza, kandi ubandanye gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa.